urera kandi uragororotse ntawe uhwanye nawe. None data isa n'akantu katuguhaye kazi na karibu uzutangura natwe ntabari twe tugaragara muri twe abare wivugira Yesu Kristo natwe ducika umurongo nawe uvuge kandi data bujo tugaragaza ko amaraso yawe Yesu Kristo arutwikira mu mpande zose twese dutunganye mana uvuga ngo bikwe twemerwe nawe kandi ucubara natwe Yesu Kristo utangura natwe ngo usozaya natwe imbaraga zo zifatwe mpere gutsinda ryawe bishigwe hejuru ucu usanga be abantu bawe data bujo ngo ushobora kubatahuza kugira ngo mwaye tumeje tuko turi Yesu Kristo gatajuru ko tubwira Yezo ukoze Yesu kadre baye natwe urakoze kuri Imana ikomeye kandi Imana yumva dusenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen. Twongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo kandi tubashimira abakunzi mwese mudukurikirana aho muri hose kandi turabashimira ukuntu mudahengeshanya kudukurikira. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana ryanditse mu Baroma turasoma ijambo ry'Imana ryanditse mu Baroma igice ca 8 turahera ku murongo w'9 no w'10. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ariko mweho ntimuganzwa na kameremere k'umubiri ariko muganzwa n'impwemu bisanzwe mpwemu w'Imana aba muri mwebwe. Ariko iyo umuntu adafise mpwemu wa Kristo ntaba ari muri ntaba ariko iyo umuntu adafise mpwemu wa Kristo ntaba ari uwiwe. Bisanzwe Kristo ari muri mwebwe umubiri uba upfuye kubw'icyaha ariko impwemu ni nzima kubwo kugororoka. Yesu nahabwa icubahiro kansubiremo. Turasoma ku murongo wa 9 gushaka ku 10. Ariko mweho ntimuganzwa n'akameremere k'umubiri ariko muganzwa n'impwemu bisanzwe mpwemu w'Imana aba muri mwebwe. Ariko iyo umuntu adafise mpwemu wa Kristo ntaba ari uwiwe. 10. Bisanzwe Kristo ari muri mwebwe umubiri uba upfuye kubw'icyaha ariko impwemu ni nzima kubwo kugororoka. Amen. Yesu nahabwa icubahiro. Hano ijambo ry'Imana tubwiye ngo ariko mweho ntimuganzwa na kameremere k'umubiri. Beda turazi neza yuko iyo umuntu akiganzwa na kameremere k'umubiri aba akiri mu mubiri. Iyo umuntu aganzwa na kameremere aba ari mu mubiri ntabwo yigera akizwa, ntabwo aba arakizwa kuko kameremere igukoresha ivyo umubiri ushaka. Uvyo umubiri ushaka nivyo ukora. Ariko hano turabwiwe ngo ariko mwo ntimuganzwa na kameremere k'umubiri ngo ariko muganzwa n'impwemu bisanzwe impwemu w'Imana bari muri mwebwe. Data iyo umuntu atagira mpwemu yera wawe muri we nkuko ijambo ry'Imana tubwira ngo abana b'Imana ngo bagendeshwa mpwemu w'Imana nibo bana b'Imana. Dusa tuzi neza yuko umuntu adafite mpwemu yera ntabwo ari w'Imana by'ukuri kuko umuntu afite mpwemu yera niyo agiye gukora akantu katameze neza mpwemu bwateye ya ntukore ntuhirahira gukore. Niyo wabwo mu kantu gato niyo wavuga akantu ukavuga akantu nyine utazi ukuntu kaje mpwemu aca bwa ngo ariko uravuze nabi ubwo gaca wihana. Ariko umuntu aganzwa na kameremere nta muntu yamukubita ikofi ngo mujana avuga ati nanje reka nkwereke nanje ikofi nzi kuritera umubwira nanje nzi kuwukubita nimba yumvise uri kuramutuka nanje ati nzi gutukana kuko nta mpwemu yari muri washaka amugera muri we. Rero bene data nico gituma ijambo ry'Imana tubwira mu Bigalatiya 5 ku 16 tubwira ngo ibyo kameremere kama turazi ko ari ivyaha kandi tukaba tuzi nuko yuko ijambo ry'Imana tubwira ngo kandi ngo ivya kameremere ibyo kameremere yama ngo ndabibaburiye byose uko bingana ngo ndababwira yuko atabwa mu bw'ijuru buri hari bazobona abantu bakirimo kameremere. Rero niyo mpamvu bene data umuntu azi ko akiganzwa na kameremere guhera uyu munsi yaca bugufa akihana agasenga Imana mpwemu yera akaza muri we agasohora kameremere mpwemu akaza muri we uko tuzi ko kameremere ntabwo uzokumva ariko aragutuka ngo ariko akuvuga nangure kuvuga ntazo gutuka nangure gutukana kuko naho ukora ibyo abandi bose bakora kuko naho gutandukane n'abandi kuko turazi neza ko kameremere
niyo umuntu yavukanye. Kameremere niyo umuntu yavanye avukana akivuka kiva mu nda ya nyina yo mu miryango rero igakurikirana. Rero iyo umuntu amaze gukizwa, iyo umuntu amaze gukizwa yivavanura navyo akagwana navyo kugira ngo abivemo. Turazi neza yuko kameremere naho wakizwa utamaze utagwaye nuko wakuraho kameremere, ntabwo uzigera ukizwa bene data. Kameremere ni indwara mbi, kameremere ni icaha kibi, ni icaha kibi. Rero bene data nababwira yuko dukwiye gukizwa neza, tukagwanya ingwara ya kameremere tukayikura. Uwo kameremere nizo kubwira kuvuga mweso, kameremere niyo izoza n'ubwanko muri wewe, niza n'ishari, niyo ubona uwundi muntu ahezagiye ukugira ishari, niyo ubona uwundi aguwe neza ukagira ishari, wumva niyo ubona uwundi mwene so amerewe neza ukumva ishari, niyo utazokwiga nezerwa n'uwundi amerewe neza. Rero bene data ndababwiza ukuri, ishari riva mu kuroga, ishari riva mu kwica, ishari riva mu kugirira, umaze kugira ishari mwene so utanga kwiyumvira ukuntu wamugirira nabi. Niyo mpamvu rero nababwira yuko kameremere ni ukuyikura, ukagwana nayo mpaka uyikuye. Turazi neza benshi yuko dukunda kugira amasengesho menshi iyo ufite ikibazo ukavuga ukagoma no kurara ukararayo, ukarara ufukamye ukararurira. Ariko niyo ufite kameremere urarira kuko kameremere ntaho uzoyijana. Nimba Imana yataye yakoreye Satani kubwo ubwibone, uzo kameremere hari kameremere y'ubwibone ono uzobijana hehe? Rero bene data nuko dukwiye guhinduka, dukwiye kugwana kuko ijambo ryatubwira ngo turi mu ntambara tugwana n'icaha. Turi mu ntambara tugwana n'icaha. Ube mu ntambara ugwana n'icaha kugira ngo tuzoraga ubugingo. Kuko bene data isi tugezemwo turi mu gihe ca nyuma, turi mu gihe c'uko umuntu wese ahari hose akwiye kwama yezwa, yama yitunganya, akama arindiriye avuga ati umunsi n'umunsi Yesu ashoboye kuza gutora umugeni. Mbega je nzoba ndimwo, tukagwana intambara. Kuko muri kino gihe uri kuraraba isi igeze, isi yashize bene data irashirishana n'ivyayo. Rero mwene data wewe wumva ko ugifite kameremere, gerageza ugwane kameremere y'ishavu, kameremere y'uburakari, kameremere y'ubwibone, kameremere y'inzigo n'ishari, kameremere yo kwishira hejuru, kameremere yo kudaca bugufi. Kameremere ni byinshi. Rero reka tugwane kugira ngo dusohore kameremere bwa mpwemuyera yinjire. Kuko udugifite kameremere nta mpwemuyera ugira, ugifite kameremere mpwemuyera nta yaronka yinjirana. Rero ijambo ry'Imana yatubwiye ngo ariko mwo ntimuganzwa na kameremere k'umubiri. Ukiganzwa na kameremere k'umubiri uri umunyabyaha mwene data. Ngo ariko ngo muganzwa n'impwemu bisanzwe, mpwemu w'Imana bari muri mwebwe. Rero umuntu akiganzwa na kameremere k'umubiri urumva ntabwo ari umwana w'Imana. Rero ariko tuzi yuko umwana w'Imana aganzwa na mpwemu yera. Mpwemu yera yari mu muntu, mpwemu yera niwe agenda amubwira ati ikintu ntugikore, ibyo umuntu wagututse ntumwishure, cyangwa ujya umuntu wakubwiye uko nawe umubwira uko. Rero mwene data nuko dukwiye gusohora kameremere kugira ngo mpwemu yera yinjire abantu natwe, kugira ngo ashobore kuturongora muri no rugendo. Kuko muri no rugendo turiko turagenda utagira mpwemu yera ntibiba vyoroshe. Hari ibintu byinshi tugira duhura navyo, ariko igihe utari mu mpwemu yera bigoye kwihanganira bene data. Ngo ariko iyo umuntu adafise mpwemu wa Kristo ntaba ari uwiwe. Yesu nahabwa icubahiro. Ngo iyo umuntu adafite ngo mpwemu wa Kristo ngo ntaba ari uwa Kristo. Rero bene data haranira kuronka mpwemu yera, haranira kugwana intambara mwene data, ugwana intambara kugira ngo uronke mpwemu yera. Kuko igihe kiri imbere kigiye kuza, igihe kitoroshe. Utagira mpwemu yera ntuzoshobora kuharengana. Rero mwene data haranira kugwanira mpwemu yera, kugira mpwemu yera. Mpwemu ni umufasha wacu, niwe adufasha muri no rugendo, niwe ugenda uhura n'ikibazo ugenda
ubona kirakubwira ati hangane, genda uku, vuga uku, ifata uku, canke harya hantu ntuhace bimeze uku, harya hantu ntugende bimeze uku. Iyo mpwemu yera ari muri wewe. Umuririmbyi yaririmbye ngo umuririmbyi yaririmbye neza avuga ngo iyo mpwemu ari mu muntu, iyo mpwemu atari mu muntu, ibintu byose ni ukujaniranya, amenya yuko byose ari byiza kuko atakimugera kiri muri we. Suzumisha umutima wawe urabe ko mpwemu ari muri wewe, azogufasha gutandukanya ikibi n'iciza n'uhuruduke. Nawe wa muntu wa mpwemu yera, uriya ubarutwa ibimeneka, niyo wanjanjwa zoca igira, abadayimoni bace bagufata. Suzumisha umutima wawe urabe ko mpwemu ari muri wewe, azogufasha gutandukanya ikibi n'iciza n'uhuruduke. Nawe wa muntu wa mpwemu yera, uriya ubarutwa ibimeneka, niyo wanjanjwa zoca igira, abadayimoni bace bagufata. Yesu nabaha umugisha. Kano karimbo sinzi ukuntu kanje mwuko nyene, nta nubwo nkikibuka neza, ariko Imana yafashije, nibaza nuko byagiye binanira, nubwo byagiye bigorana gato, ariko nagerageje. Uwo kazi azokaririmbe. Imana y'umujiho umugisha. Rero hano ijambo ribatubwira ngo umuririmbyi yaririmbye neza ngo iyo mpwemu atari mu muntu, ibintu byose no kujaniranya, ngo yibwira ko byose ari byiza kandi uko n'ukuri. Iyo mpwemu atari mu muntu, ibintu byose urajaniranya, icyo ubonye cyose urahitana, icyo ubonye cyose ujana naco, uwo ubonye uhuye nawe mujana nawe, kuko atampwemu yari muri wowe ngo akubwira ati banza ureke iki kintu, banze ucigeko cyangwa uciyumvireko. Ariko iyo mpwemu yera ari muri wowe arakuburira, avuga ati yewe iyo ahantu ujeyo igihe ntugikore, ntabwo kimeze neza akuburira. Rero mwe data umuririmbyi arongera aririmba ngo nawe wahawe mpwemu yera ngo ntumwajanjwe ko ngo niwanjanjwe azoca yigira. Rero ugende neza ngo gutwaye ibimeneka. Yesu Kristo ntaduhezagire cyane. Hano rero ngo mpwemu wa Kristo ntaba ari muri wewe, abwira yuko iyo udafite mpwemu w'Imana muri mwebwe, ngo ariko iyo umuntu adafise mpwemu wa Kristo ntaba ari uwiwe. Ngo udafite mpwemu, ngo iyo udafite mpwemu yera ntubura wa Kristo. Rero hano kucuma avuga ngo bisanzwe Kristo ari muri mwebwe, mubiri ubupfuye. Haleluya. Yesu Kristo abahezagire cyane. Ngo iyo Kristo ari muri mwebwe, umubiri ubupfuye. Umva wa mubiri wibona, wa mubiri ubona ko ibintu bikomeye, kwa kumva umubiri urapfa. Gupfa no kuvuga iki? Ya kamere yose irapfa, mpwemu yera akari wakura muri wewe. Niba umuntu agututse, je tubwo ntibabaza ngo nanje ndaze guto, oya, mpwemu tuvuga ngo genda Satani. Ujya siwe Satani amukoresheje, niwihorere ubandanye. Kandi muri ico gihe hari igihe bishaka kumwisha avuga ati ujya muntu ko ndamututse bagaca kuma yihoreye, bashaka kumwigisha, nubwo bitamwigisha umunsi uzomwigisha n'ikindi gihe. Ariko iyo agututse nawe ugaca uvuga ngo ntanje reka nkwereke, uvuga ngo ngo wabonye abarokore, ngo wabonye abarokore byo basige, ngo aba barakora ibyo bakora. Rero niyo mpamvu dukwiye kuba tukaba Kristo beza, tukaba ivyaremwe bisha, ndetse tukaba ivyigisho ku bandi. Ukaba icigisho kuri mwene so, ukaba icigisho ku mubanyi wawe, ukaba icigisho ndetse aho uri hose. Hano rero havuga ngo bisanzwe Kristo ari muri mwebwe, umubiri uba upfuye kubwicaha. Umubiri upfuye kubwicaha. Niyo wagenda gukora icaha, nkimara ko ati oya, reka ntutukane, ntuvuge nabi, mpwemu yaho uko abari muri wewe.
rero umubiri wawe ukoresha ibyaha, ururimi rwawe ukoresha ibyaha, mpemu yarukontorora. Umubiri wawe ukoresha ibyaha, mpemu yarawukontorora. Urumva ubupfuye ku caha. Upfuye ku caha. Hano haravuga ngo ariko impwemu ni nzima kubwo kugororoka. Yesu nahabwe icubahiro. Rero muri ico gihe uri kumwe na mpemu yera, impwemu ari nzima. Impwemu ari nzima kuko muri wowe uguma wumva ko ushaka kugororoka, muri wowe uguma wumva ko hezwa, muri wowe uguma wumva gutungana. Niyo umwana yagukorera akantu ugasanga yinura murakara cyangwa agize mukanya uvuga ati mbabarira, umva hafi yawe hakama ariho mbabarira, hafi yawe hakama ariho imbabazi, hafi yawe hakama ariho guca bugufi. Aho mpemu yera bari muri wewe. Mpemu yera iyo ari muri wewe ntazokubwira ngo we yagusuzuguye ngo nawe wekaye ntabyo guca bugufi, ngo yamwe naho yakubwiye ngo yamwe ngo hamwe wakwemera guca bugufi, ngo hamwe wamubwira ngo yaca gusuzugura, yaca kugaya, yabona oya. Ariko bene data, iyo mpemu yari muri wewe akubwira ngo ca bugufi, niba utakoze iryo kosa aravuga ati ca bugufi usaba imbabazi, ati ca bugufi usaba imbabazi. Ugasaba imbabazi n'uri kwazisaba atanizo yagusabye, canke naho ukazisaba atanuko wakoze ico caha, kugira ngo wewe witunganye mu mutima wawe. Rero ngo iyo mpemu yera ari mu muntu, mpemu yera niwe agenda akurongora, akagenda akubwira ati ariko naka wamushavuriye musaba imbabazi, ariko harya wakoze nabi ca bugufi, harya bimeze uko ihangane. Arakuganiriza akakubwira uko ukwiye kwifata. Rero mwene data, haranira kuronka mpemu yera. Sohora ikintu cyose cyatuma mpemu yatinjira muri wewe. Sohora uburyarya butuma mpemu yatinjira muri wewe. Sohora ishari, sohora inzigo, sohora kameremere y'uburyo bwose kugira ngo winjize mpemu yera. Kuko niyo utabikora mwene data, imbere uzoharengana. Utagira mpemu yera ntaho uri kuraja. Kandi ijambo ry'Imana yatubwiye ngo iyo utagira mpemu yera ntubura wa Kristo. Kuko iyo wa Kristo uba ufite mpemu yera, mpemu wa Kristo aba ari muri wewe. Rero mwene data, wewe utararonka mpemu yera, haranira kumuronka. Wewe nawe wifite kameremere, haranira ko kameremere wisohora, hanyuma mpemu yera yinjire muri wewe. Ivyagwanye mpemu yera bisohotse, mpemu yera aca yinjira, amahoro arinjira muri wewe, urukundo rurinjira, ubugwaneza, ukwitanaho, umunezero, amahoro birinjira muri wewe iyo usohoye kameremere. Nahandi ijambo ry'Imana yatubwiye ngo sohora rero kameremere, sohora kameremere vuvana nayo, kugira ngo wezwe neza mpemu yera abe kumwe nawe. Imana yo mwijuru ibaha umugisha. Ni ijambo ry'Imana, Imana yamaye kugira ngo dusangire. Imana yo mwijuru bahezagire, kandi abibutsa yuko mugira subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bizoza biraca hano kuri Hayiro TV bizoza bibashikaho, kandi na commentaire nazo muze murazishiraho kugira ngo tuganire, mutubwire uko mugenda mubona ibiganiro byacu, na cyane cyane nka message menshi yagiye acaho, mutubwire uko mwagiye mubibona cyangwa uko mwagiye mubyumva, cyangwa ndetse hari abo bishobora kuba byashyitseho bakenera ubufasha kanaka. Hanyuma mu bisharinge mu biruke n'abandi kugira ngo bashobore kumva ubutumwa bugere kure, kuko turazi neza yuko hariho ababikeneye. Imana yo mwijuru ibaha umugisha. Turagushimiye Imana ko uri Imana ikomeye, turagushimiye kuri Imana ishobora byose, turagushimiye kuri Imana y'urukundo, turagushimiye kuri kumwe natwe, kandi Mwami Yesu watanga ukabusuzanya natwe. Ntinya kwagenda utahuza ubwoko bwawe kugira ngo bashobore gutahura Mana igihe kigeze, kugira ngo databuja muri iki gihe tutagira ngo mpemu yera ntaho tuzoshika ntaho tuzoja, kandi kugira ngo databuja uduhe imbaraga zo kuvavana kameremere y'uburyo bwose mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana ko baye natwe atabusuzanya natwe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu Kristo aho umugisha.